murabizi rero ubuzima bwiza umuntu abagomba kunywa amazi meza. Amazi ni vitaro. Amazi ko ari vitaro rero ubu ngubu mbazaniye icyo bita amakuru meza. Murabizi ko kuwa kane ari iseka rusange. Kuwa kane ni Genzi Comedy Show. Ariko murabizi ko tuba dufite abaterankunga benshi, dufite umujyi wa Kigali, dufite MTN, ubu ngubu noneho dufite na vitaro. Fata video uri kunywa amazi ya vitaro cyangwa ifoto. Ubundi utaginge Genzi Comedy Show ujye mu banyamahirwe bari butsindire amatike yo kuza kuwa kane mu gitaramo dufite cya Genzi Comedy Show, ko dufite line up ya Danje, dufite Rusine, dufite Muhinde, dufite abanyarwenya kuva muri Genzi Comedy Show musanzwe muzi, tukagira Juno Kizigenza, dufite Junior Giti, dufite na Ambassadors. Dukorera ibyiza mbaraga twahawe. Kuwa kane muzaze mwiseka rusange, buri tike yawe none anga cyangwa se unywa amazi ya vitaro, ubundi utaginge Genzi Comedy Show ujye mu batsindira amatike yo kuza kuwa kane mwiseka rusange. Hagarika gato. Rafapa sigiye meruka ngaha narababwiye ikintu kimwe sinze ko mucibuka. Umva ndiko ndashuha namwe munumye nivyo bindyohera. Sivyo? Subiza mwindirimbo twagiye. Nimuryoherwe sivyo? Turaza ko umwanya wo kuryoherwa. DJ twagiye. Vyihoze bateje. Vyihoze. Naguma nsaba ikigongwe. Ariye bakomediye bagiye baraca ngaha, bagiye barasaba amahera sivyo? Twe turi umuryango kwisi yose abakomediye turi umuryango. Bige bintu sivyiza. Ndazi no mu Rwanda ntimubikunda mufa kunuma sivyo? Tuke mu Burundi birabujijwe yuko uje gutwenza usaba amahera abantu guki. Ndabizi turaza kubivugana. Muga mu ntahure sinigeze mvuga ko ntayakeneye. Nimba hari n'umuntu yumva biriko biramujena aze ayame nkamangire komeze. Uwo muntu arahari amana amazi shetani ari ngaha. Mwari muzi ko imfura ya shetani yitwa Aristide? Mana amazi shetani ego ariko afite n'umuntu avuye mu Burundi. Mumeze neza? Yes, nagomba babwire abanyarwanda n'abarundi turafise ibintu byinshi dusangiye. Twebwe mu Burundi umwana ari kararira turafise akaririmbo tumuririmbira agacahora. Akaririmbo kavuga hora nkwinginge abana baringingwa uri muri marusangi dusangiye n'Imana mama umwana atera arira agacasinzira. Mwebwe mu Rwanda namwe ahantu bitandukaniye umwana arize akanka guhora muramuraba gutya aye kubita kuri ka uwo mwana yohora gutega ntuti uriko kubita kuri ka. Abanyarwanda mwikomera amashi. Harimo abarundi ngaha? Harimo abarundi? Ndabasavye mwikomera amashi ndazi. Muri batandatu gezaho. Sasa nagomba ndababwire jewe mva ahantu ruguru cyane gose, ahantu mu ntara. Misi yose nduze nkagenda i Bujumbura canke nkava ruguru hariya nkazi Kigali je mbanje kwiga. Nari babwiye nk'ubu nagomba ndababwire mwari muzi yuko abantu bo mu gisagara Kigali Bujumbura bafise ingwara bagwara bisangije ruguru batagwara. Mwari mubizi? Oyaye ntavyo waruzi nyene nico gituma nigaganda bikubwire. Nukuvuga ngo abanyabujumbura canke abanyakigali bagwara ingwara ziherezwa na te zose. Jengira zaribwiye zonyene ziti sasa rero ko turi Bujumbura canke turi Kigali reka tuje hamwe tugire ishira hamwe koperative y'ingwara yitwa duherezwe na te. Izo ngwara rero usangamwo bronchite, sinezite, hepatite, meningite, obesite, brochette nibigwara vyateguza. Mushiye muzizi izo ngwara rero zimaze kuja hamwe zaravuganye ziti abazigwaye murabizi ni ingwara vraiment ziri humble. Uyigwaye ziciye bugufi, uyigwaye birakorohera kuyibwira umuntu.
narigeze kukibujumbura ndabaza akana ni sawa kumengo uragwaye ngo yego ugwaye iki shango ndi muri crise y'amasinezite ni ingwara uri kumbwira ngo shan akantu rero kanyengereye nagiye numva ngo claquette sinezite itu uzopfa ibaze sinezite igufashe usanga umeze gute ka kantu kararyoshe tuvuga n'ukuri baje muko murazumva izo ngwara ni ingwara no mu bitaro abantu baje kugusuhuza muratera inkuru gutya nagoma ndababwira twebwe ruguru hari igitega ruguru hariya canke no ngaha aye hariya ruguru abantu ba ruguru bagwara ingwara zibi cyane gose zica nabi nazo rero zaragiye hamwe zivuga ziti reka duherezwe na A zose ziherezwa na A gangara korera sida malaria ebola gusambana gutwarinda ni ingwara zibi cyane gose abariko muratwenga murazi ko mwazigwaye ndabizi niwo twenga ubusa hagi urinze utwenga nuko ubizi muko murabitahura yes of course hishika mu Rwanda hari message ngomba guha aba influencer ndabanka n'umutima wanje wose baba barundi b'abanyarwanda jewe ba influencer je sinzi ngene cyo nzobakoze hari ibintu bagira vraiment bitangyohera nukuvuga ngo umu influencer abeshwaho n'ama content akora sivyo none iyo rero ama content aheze agenda kurondera ama content mu bintu bitabaho ibaze habaye accident agomba gukora content ibaze nka Fari aragiye hajyanye Kanombe nimo Kanimbe bahita gute Kanombe habaye accident aciye aja gukora content Banyarwanda iseka rusange ryamaze kugera accident ibaye kuwa gatatu bisigura yuko hasigaye umunsi umwe kugira ngo iseka rusange ribe uri kurafyina n'umuvyimba jewe ive ntavyo nokora jewe nukuvuga ngo ngomba gukora content ivyo ntavyo nogira je ngomba gukora content mfata telefone yiwanje nkayitereka nko ngaha gutya ni TikTok nkaca nigira inyuma gutya nkaca nshira ko video ya bien isa neza ivuga gutya ayi ifise ama views oui ifise ama views igitega ndabigize banshiye banzanira amahera ndisuri namwe murimo mugira muyazane kubadida umviriza mvuze ati kubadida mvuga muti yeah kubadida navyo mwavuga mutaryohewe ijambo ry'Imana rivuga ngo utanze abagize iki abayo ntimusome ijambo ry'Imana shetani namubonye hajya kurya kote yo hajya nibishoboka uryohe ugira iki uratanga jewe nababwiye nje mu gisagara maje kugira iki mbanje kwiga hari abantu bakoresha ChatGPT ngaha aye tudutse ibimamiro gatoyi ibimamiro nagoma ndababwire je mbanje kwiga naro Marseille yuko mu Rwanda murakoresha cyane gose ChatGPT nivyo jewe ChatGPT ndayifata nk'abantu babiri mu Rwanda uwa mbere ni GTAF ifite ukuntu ivuga ibintu itiyumviriye irahura ubuduka ikaba itanga amayide cyane nka Coach Gayere je ndiko ndayifata ChatGPT jewe ChatGPT umunsi umwe nayibwiye urumva akantu kose uyibariye uza wumva ngo wow nayibwiye umunsi umwe ChatGPT urazi ko nanonse sheri ngo wow byerekana ko ufise ama emotion kandi ndayafise nivyo vraiment undi munsi ndayibwira ChatGPT urazi ko nanonse akazi ngo wow ngo ça montre que tu es déterminé et d'ailleurs tu es la preuve que la détermination est toujours payante navyo muri ko muratahura ndabizi
ntacyo biragoye mugumva iminsi yose ni wow umunsi umwe nanjye nayibwiye wow turabwirana uwundi munsi ndayibwira ChatGPT azi ko sheri wanje yampevye naka kazi bakanyaze ndanumva ndayibwira ati banyatse akazi kandi na sheri yampevye ngomba kwiyahura ndanumva wow ngo vyerekana ko uri decisive ipu decisive ngiye kwiyahura twenga neza wa mukobwa we David ushime ngo namurishe we jemba nje kwiga nagoma ndababwire nimba hari ikintu cambere mu buzima nize mu buzima nize nimo yitware ya telefone nugukora ibintu harimo excellence ndabasabe abanyarwanda mwikomera amashi iki kintu vraiment mukandi mugifateho sera oui twebwe ruguru turagira publicité y'ibintu mugabo mwebwe ngaha narabibonye maze iminsi ibiri entrete munafise ukuntu mugira publicité y'ibintu binini nukuvuga ngo nta buntu buto muza kuza ngo muriko muragira publicité mugirira publicité imiduga mwayibonye ngaha indege ubwato ni ibintu binini preservatif ibintu binini gucyane urumva twebwe ruguru tugira publicité y'ubuntu buto cyane ibaze kugira publicité ya PH papier de toilette none publicité ya PH ibimeze gute bantu b'Ikanombe no mu cyungararo yaho PH company ni company nziza cyane gose ibazaniye PH yagakura izinguruka neza itababaza kandi ipima metero nyinshi akabiga rero iyo PH ushobora kuyikoresha nka esquime kata gatambara ko kumeza cyangwa papier mushwaro PH company umwanda wanyu umwitwariko wacu we vazi mufashe niko bimeze tuzogenda ruguru ikindi naco amashengero ama eglise yo ngaha mu Rwanda winjiye indani muri eglise usanga handitse amatangazo ameze neza nukuvuga ngo ama eglise mwebwe iwanyu muragira publicité y'ama eglise usanga ibintu bimeze neza tukabwiye ruguru ntibiba nzogenda ndabigireyo namye nibaze ninabijana ruguru iwacu publicité ya katolika izo bimeze gute tugira Kristo uba wifuza gusenga neza cyane gose nyarukira muri katolika tugira Kristo dufise iminsi mikuru myinshi mwaka bonane noweli yurizwa mu biro bya Bikira Mariya hamwe na Asensiyo hamwe n'Imana dusengera muri katolika iyo ni katolika abapanekote Yesu nashimwe byarakunaniye guheba inzoga nyarukira muri panekote tugusengera rimwe ntusubira kubuja naho bashira mwiya gitafu tuguma tumeze uku Yesu nashimwe tugimihwe abo na panekote abamizirima nabo assalamu alaikum alihamdulillah byakunaniye gutunga umugore umwe nyarukira mu mizirima utunga umwe babiri batatu cyangwa bane hamwe n'abamizirima twigire mariage assalamu alaikum alihamdulillah bakomera amashyi abamizirima kameme oui je vous jure ndashaka kubona ruguru iwacu hateye imbere pour ce je nkiri muto nashaka kuba umumenyesha makuru yakivuze rero mama yakivuze ngaha byo mama ameze gutya ari uko ameze kose niko ameze kubera kunteranya je nkiri muto nashaka kuba umujournaliste rero kubera kuba umujournaliste nasanga ubuzima bwanje bwose nguma ngenda kuraba amakuru sanga namaze no kuboroka ukungene bayavuga je vous montre nasante nakaborotse vraiment. Bonjour chers auditeurs, auditrices et bienvenue à l'écoute de ce bulletin des formations radiodiffusé et présenté par Tony Robert Arakaza. Commençons ce journal en actualité internationale. Monsieur Fally, le CEO de Gen Z Comedy Show, a lancé ses deuxièmes blagues. Reportage avec Franco. Nasande nabi borose. Sasa, muze mwumvirize, uno musi hariya match, muze mwumvirize bajya bamenyesha makuru banima match muri Real Madrid na Barcelona liko birakina. Barazi ubwenge bw'abantu. Ariko aravuga umupira, urumva ko yagize ama recherche. Urumva ko ari umuntu yize.
usanga ariko aragira gutya. Voilà le match, il est à la 28e minute. Cristiano avec 2 femmes et 2 ex. Mwumvise afite abagore bangahe? Babiri n'aba ex bangahe? Nukuvuga ngo uri kurumviriza match, urumva ama information. Voilà Mbappé avec 5 cm. Information. Zamuranova. Sivyo. Voilà, Benzema avec 28 millions de dollars sur son compte, Lumicash. Nous kuvuga ngo usanga ubizi. Sasa turafise rero mu Burundi twebwe iradiyo yitwa Buja FM. Bariko murayizi? Ntayo muzi? Yigereranye n'iziri mu Rwanda. Bariko baravuga umupira, barafise ingabirano. Nukuvuga ngo avuga umupira ariko aramamaza n'ibintu. Nta munota uhaca atamamaje ikintu. Usanga bimeze gutya. Umupira arawufashe kabisa. Cristiano ubona yuko ari umuntu akera neza. Tubibutsa yuko imbabura yitwa zimyigiti iriko birabica kabisa. Aheje mugenzi we. Isukari yabonetse mu giteramo. Uri kukina, uri kufata umupira n'amatangazo. Kubera ukuntu rero avanga umupira n'amatangazo, hari igihe hazana igikoresho cyo muri publicité akagizana mu mupira. Uzawumva vuze Cristiano afashe imbabura gute yagucanga ibintu. Namye nibaza rero, ibaze y'abakuri murafise radio Maria mu Rwanda, ibaze rero kuri radio Maria bagiye baravuga umupira, Faratiri na Diakoni, wosanga bimeze gute? Wosanga Diakoni ari ngaha ari muri position Ave Maria gutya, umupira arawufashe ahereje Faratiri Gonzage aramuvunye. Murakoze cyane gose, yari kimukiwi aracinjije. Merci beaucoup, c'était Kim Kiwi comédien. Thank you. Never